Yes, wenge bangira pese mvuti kwa temu mjegera kubaretse nange bitatu Joel ushobora kunyitwa bitatu canke Joel ni Rinox TV tufise umushitsi tubwa ko adasanzwe turabwiye muri Rinox TV tuguma dukuza impano zigiye zitandukanye harugwaruka gwishira ufise impano nyinshi zigiye zitandukanye rero muri Rinox TV niko tubikora. Okay, tufise umushitsi adasanzwe twamutumiye dufise byinshi tuza kumubaza ni byinshi aza kuyagira abakunzi bacu ariko tubanze tumuramutse yongere aramutse abakunzi bacu n'abakunzi bawe. Amahoro? Sawa cyane. Umeze neza? Urashaka kuramutsa abakunzi ba Rinox TV n'abariko barakuraba bose widondore wabwire n'akazina kawe. Yambu mwese ndabaramukije. Bon, nitwa ku mazina yanje twa Ornella chance y'ikirundi n'Imana iragorora. Ya dishimye kuba muri kino kibanza. Yego murakoze. Okay, ubona hasa gute? Haratese cyane. Cyane. Okay, kuba ko baradukurikirana Nera ariwe Ornella asanzwe abahehe asanzwe akora iki mu buzima busanzwe canke no mu guhimbaza? Ya Ornella chance asanzwe abibujumbura. Haba n'umuririmbyi niko kazi akora. Ya n'umuririmbyi niko kazi akora. Usanzwe uririmbira he? Sanzwe ndirimbira he? Bo canke uririmbira he usengera he? Okay, je senga muri eglise twa Jesus Grace mu Ngagara muri 5. Ya yego. Okay. Hama uratubwiye yuko usanzwe niho usengera mugabo usanzwe unaririmba. Kwa ko baradukurikirana kugira batahure Ornella nkuko atubwiye ahasengera cyena haririmbira uririmba muri korale canke usanzwe uririmba ku giti cawe bimeze gute? Ya muri eglise ndirimba muri korale. Ya muri korale yo muri eglise sengera mu hama nkarimba ku giti ciwanje. Donc ndakora na carrière solo. Ukaririmba ku giti ciwawe. Kuririmba vyaje gute nene? C'était en 2013. Niho natanguye kw'ishure nakunda kuririmba. Umva nyene abagenzi gutyo uririmba neza. Sinari bwitore navuga ati ni ibintu biraho tu. Mu nyuma nza kubidevelopa. Hama mbwa niho natanguye kumva yuko umuntu wese amwe ati wow ushobora kuririmba neza. Gusa nyene nta cizere nari nifiseko. Nuvuga ko natanguye muri 2013 niho watanguye kuririmba muri eglise. Bon nasanzwe ndirimba kubera kujya kuntu umuntu usanga kuriya muri Sunday school kwa twebwe muri wacu nakuze mbona bakijirwe tugenda kuri eglise genda muri Sunday school ari turimbo batwigisha. Sasa rero nkakura gutyo mugabo urumva ntazi ko mfise impano kuririmba. Kujya kunero uraririmba uri muhira kwishuri kumva abana mwigana wow uririmba neza ngura uraririmba mugabo kubganje nabone ngo ni ibintu biraho tu. Yego. Okay, ucinjira ugitangura kuririmba aho nyene tubwiye duhagara aho nyene 2013 ugitangura iyo 2013 kuririmba. Nk'umuntu yoba yarakwakiriye nk'umwiyo korale wari urimo nk'akantu yoba yarakwibiye akabwira ati uno munsi uraje ifo kuzobigenza uko. Yoba yakwibiye nk'akabanga nk'akahe? Yambwiye icambere. Tegezwa kuba wiyemera wizera donc ibyo usohora ibyo ufise wigira icizere. Icya kabiri ngomba gukora imimenyerezo ngomba kwama witoza. Yego. Bo igituma nenda kubaza ico kibazo nuko nk'abantu bakora dukurikirana hari abantu benshi bafise ingabirano mbewe babona ko babazi kuririmba mugabo bo nyene batabizi ko bazi kuririmba batazi ko bafise iyo ngabirano yo kuririmba. Aha ni kugira nabonye bashoboye kubona ati kumbe nanje ngiye swati muri korale cyo nkaririmba ku giti ciwanje ndashaka gushika ahandi hantu nkuko Ornella abitubwiye. Uratubwiye yuko yaraguteye intege arakubwira ati utegereza gukora uku. Uratanguye kuririmba muri eglise umunsi wa mbere utanguye kuririmba.
wabyakiriye gute uri imbere y'abandi bantu byarakoroheye reka rero sasa ndagutera inkuru ndibuka hari muri veye ariko amaveye ya bonane tu bakesha by'amakera kujya kuntu bakesha rero hari ukuntu usanga barondera abapeti abana nyine bafite talent sinzi amatimu atamba muri eglise bamwe bagapresenta ama sketch abandi bagapresenta nyine abasanzwe baririmba rero nayifise nanje uwo musista niwe yakunda kumfasha muri eglise uvuze umusista abariko baradukurikirana ni mukuru wawe mutoyi wawe canke ni no twasenga hamwe mugabo bo bari bankuriye yarankuriye kubera we twe twaririmba muri timu iri hasi we nawe yaririmba muri timu ya worship iri hejuru ya timu nyene twemera kandi umva ntiwapfa kubijyamo utashoboye rero niwe nigeze naramwegereye ndamubwira ati je kwera ndashaka umfashe kandi we yaranyemereye kandi ngireho naramushimira Jovial mani wezagire yaragize icyo amfashije muziki kuririmba rero twarateguye azarano angirira ama exercice tukora ama repetition mu nyuma rero umunsi rero wo gupresenta muri veille acambye ati sasa nera ebana itegure ari isonga yandaguhe uzopresenta muri veille ndavuga ati byo bari rya mbere ibyo bintu kweri bimbayeko ofite sinabyumva sinabona ngo nibyo ariko navuga ati okay reka niyizere ati tungende nkore nyuma rero muri veille umunsi wo gupresenta ndibuka nashobora kuba nobiri yashu mu maboko hari nka ryari hari mu mwaka wo hari mu ma 2014 hari veille ya 2014 ugenda 2015 okay uraririmbye baraguhamagara uraririmbye muri iyo veille imbere y'abantu ufise umunezero sinzi ngira udasanzwe ko ryari rya mbere uhejeje kuririmba nk'abantu bari ngaho ku bantu bo barakubwiye ati wabikoze neza canke iki nta ntamba zabaye mu iryo joro byo byagenze gute wahejeje umva bwa mbere nabonye nk'igitangazi wanje kuko navuga ati bya bintu uziko ari byo kubera ko nararirimbye abantu bararyoherwa bamwe hari ukuntu bakuzanira amafaranga kubera bisigura ko watahanye inoti uwo munsi wararyohewe kubera ayo mafaranga naregeranije gusa nyine si ibintu nari niteze ariko kubera ko babona impano ufise byarabatangaje kandi ndibuka nari bari muto rumva mbona nyine baraje barampaye amafaranga bamwe bararyoherwa hageze rero gutaha tuvuge mu gatondo ufite abantu bakaza bakagukeza courage giriki urumva okay barakubwiye courage mu yindi minsi waciye uva muri abo bari hasi waririmba mucuja mwiyo nkuru yagufashije yaririmbamo vyagenze gute oya narabandanije kuko natwe ni muri yo team narimo hari abapeti batari boroshe urumva naragumyemo kubera ko n'imyaka nari ifise ntivyampermeta kuja muri abo bakuru ariko narabandanije nkomerezaho banyigisha mbandanya nyine nitoza igihe kiragera bonca ndaduga nanje muri abo bantu mu babo barinzi bakuru bo uraheje kubwira bako baradukurikirana yuko ni benshi baba bashaka kuririmba mugabo babura aho bahera nuko bigenda bamwe batinya abandi ugaca usabumva amasoni kuririmba bikabagora uraririmba aho ni muri eglise wararirimbye mu nyuma asubira nibaze yuko iyo veye mwagize ico gihe haro n'izindi zagiye ziraza wagumye uririmba uri wenyene byagiye biragenda gute bon igihe izo zindi veye zaguma ziza sinabandanyije presenta ngo kubera ko ni ibintu byagiye biraba byabaye rimwe mugabo byamaye icyizere cyo gukora cyane cyo kwiyumva ko nokora cyane kurusha ikindi naciye nguma nkora muri iyo timu narimo kugeza igihe nduzwa muri iyo yindi nkuru iyo tujaho nyene wadugije muri iyo nkuru ryari nambo byibuka hari muri 2016 uraduze muri iyo nkuru uravuye muri ijya yabatoyi uduze muri iyo nkuru ugiye gusanga y'abandi babimenyereye cyane muri abo bantu wari winjiyemo babimenyere bayizobereye nkuko twabivuga ntabwo wagize ugishikayo wiyumvise gute
ya ubwoba narabugize mugabo kubera ko nari nsanzwe ndabamenyereye muri eglise bamwe bambona twacu tuba abagenzi ntibyanteye ubwoba cyane ariko byampaye courage yo kubandanya nkora cyane kugira ngo batabwira ati we peti subira hariya kubera ko oya byagumye bintera courage kubera ko nabo nasanzeho kabisa ntibafashe nabi kuko bavuga ati kiri muri we kweri turakids okay urabandanije uravuye muri abo bana uragiye muri iyo groupe irimo abo bantu bazi kuririmba cyane harimo n'uwagufashije kugira muri yaveye ushobora kuririmba ukigiyemo ukishikamwo ntabwo woba waragize byagenze gute ubwoba nari ndabufise mugabo nibwo ari cyane kubera ko abo bantu nagiyemwo nasanzwe ndabamenyereye muri eglise nasanzwe ndababona nk'abakuru banje urumva byari byiza ariko ubwoba ntibubura kubera ko ubugiye mu bantu utarumenyereye gukorana nabo ariko byarambereye byiza gusumba gukorana nabo okay baragwaye chance yo kuririmba muri veye zindi zikurikira umaze kuja muri iyo timu y'abantu bakuze nibaze ko byaciye bigenda biroroha kuririmba muri ayo maveye byagenze gute warasuye kuririmba mu yandi maveye akurikira bon ico gihe rero maze kuja muri iyo timu yari inkuru kuri twebwe sinabaye nkiririmba kandi sinasubiye kuririmba mu maveye ahubwo baca bampa nka leader nkayobora muri worship team muri louange adoration bakama indirimbo nkakora donc ngenda gutyo zavere rero ugasanga ko na present indirimbo imwe ahubwo naca nkoresha nka louange wacyuva ni uba wacyuva ku ma baking utuja kuzura koresha wa okay baraguhaye ukoreshe louange bajya bari hajya nk'abajya bari muri eglise bakora gukurikirana ukuntu barongora nkaho uri kuraririmba ubona uri imbere yo kurahezagira nk'abantu muri yo ku bantu bose bari ngaho umunsi wa mbere baguha urongore abari bariko barasenga ico gihe nka wewe wiyumvisemo gute ico gihe uri imbere y'abantu kurahimbaza bon icambere byari bisanzwe kubera ko nashitse muri iyo team ari ukuntu badutoza kwiga ijambo ry'Imana kandi ubusanzwe ubona ingene bakora bayobora ishengero muri louange na adoration donc nagiriyemwo buke umwanya wo guhimbaza Imana no gutazi numva byaba ari ubuzima ndiko ndabamwo si ibintu narondeza canke gupresenta oya byaba ari ubuzima ndiko ndabamwo rero ntivyambereye intambamye ahubwo byambereye byiza cyane benshi barakunze kuvuga yuko uri muri korale canke uri kurahimbaza Imana hamwe ngo atantambamye nyinshi zikunda kuba kuri we niko bibona je kubganje zarambayeko zarambayeko ni nkizi uduciriye ku mayange gatoya tuvuge nko uri muri repetition ariko musique ugasanga uzanye indirimbo igoye cyangwa indirimbo utumva neza amakoro umva bisaba ko donc ni kwa gukora nyene navuga ko arizo ntambamye nagenda ndahura nazo muri iyo chorale mugabe ibindi byo byari bisanzwe okay tugeze aho nyene kuba ariko baradukurikirana tuko turashaka ko tugenda buke ko abe ko baradukurikirana nabonye bashaka kuba bari nko mu mugwi baririmba ugaca usanga dufate nta nguvu bagira nyinshi zo kugira bashobore kuja imbere nabo bashobore kuyobora abandi wowe uratubwiye yuko hari ayindi etape washitseko baratangwa kugushira imbere haraheze iminsi munyu muraririmbye cyane uko baguma bakubona abantu ama event hariho benshi bakunda gutegura bijya ibikorane canke amantunze ama event agiye atandukanye kuri we ngaho byaroroshe mwarategura ibikorane cyane ntabyo mwategura byabwina gwe kuri partie ya chorale twarategura ibikorane mugabo kuri jewe nka carrière solo yanje narigeze gutegura igikorane igiteramo ico gihe natumira abandi baririmbyi aba worship batandukanye turakorana ibintu biba byiza byarakoroheye gukoresha igiteramo kandi wari mushasha mwiyo korale wari wenjeyemo oya nari namaze kumarayo nk'imyaka 2 ucura uriyumvira gukora ico giteramo sinagikoze nisonze iyo
iyo chorale ya gusa nabo twarakoranye ariko ko nagiye guhamagara abandi baririmbyi bavuye mu yandi ma église okay ico giteramo kibaye giheze kuri wewe ni hahandi nyene tugaruka wavyifashe mu gute urumva n'igikorane si bya bindi byo kuja hajya imbere ngo ushake dimanche muririmbe urumva n'igikorane kijemo abantu benshi ugihejeje byagenze gute byabayishimiye muri jewe narashimye Imana ko byagenze neza nkuko Imana yari yabiteguye ko bigenda gusa nyene nubwo aho hagati nagiye ndaronka utuntu nyene tumvuruga ariko byaragenze neza kuko gutegura igikorane ku giti ciwanje ntivyari byoroshe ariko nagize n'abantu babifasha kandi narabonye ukuntu bishobora kuba bigoye ariko kandi birakunda ufite igituma hariho benshi mpurambaza ikibazo nk'ico nyene gutegura igikorane gutegura event si ibintu biba byorosha abarimwo buryo haba harimo ibintu bigenze gute uburyo byarashobora kukorohera kugira nk'uburyo wo gutegura ico gikorane byaranyoroye kubera ko muri église twa dufise umurongozi arongoye église nka bishop niwe yarabihagarikiye yavuga ati ko ari umwana w'ishengero nageze kumusapotinga kubyo ashaka kubyo akeneye gira n'amahirwe twa dufise n'ama instrument meza kuri église urumva byari byiza tu okay urarimbye iyo myaka yose uri muri chorale muririmbana n'abandi uri muhira mu buzima busanzwe nta ndirimbo ziwawe wari bwandika uvuga ati jewe birakenewe ko nandika indirimbo ziwanje zo guhimbaza Imana ndi muhira yego ndandika umaze kwandika uravyumviriye kwandika muri wewe byacebiye wacugumizaho nyene canke warazeha bo muri chorale ati tora tuze turazifasha kuririmba izuba wanditse ku giti ciwa byagenze gute muri ico gihe kubera hari umuntu yandika agacavuga ati jewe ko nanditse reka ndayitware muri studio ubundi nawe ati jewe nzokwandika impe groupe yanje tuze turaziririmba imbere y'abantu sinzi rero aho habiri ko wabigenza wewe hari indirimbo nahaye chorale za worship twakora rero n'izindi ndavuga ati zizozikora muri studio mu giti ciwanje tu byarashitse uriyumvira kuja gukora muri studio warayikoze ndirimbira hari bimeze gute indirimbo irahari mugabo iracyari muri studio warayikoze okay benshi duhagarara nyene benshi barakunda kwanga gukora indirimbo kubera kuja muri studio usanga uburyo ari bwinshi amahera bari menshi nkawe nk'umukobwa abakobwa birakunze kugorana kubera amahera hari igihe bigorana kugira mu yaronke ni nkawe byarakoreye kugira uronke amahera yo kuvuga ati jengira nje muri studio gusohora indirimbo bro ntabwo byorosha ariko birakunda birakunda hari umuntu ushobora kubwira icyifuzo ufise cyangwa umuntu akaza ko batsimbe kuririmba nta ndirimbo ufise kumva yo guterera gaca bigenda nk'uko bisigura we baraguterereye hakuja kugura bimwe abakobwa baba bakenera ucuriruka muri studio direct jewe kweri ndanashimira abantu babikora bakimvira kumfasha n'ubwo buryo ndanabashimira ko birankora ku mutima birantera intege umva nukomeza nkora nandika kuko mbavuga ati nanditse n'ibiguma hano mikaye ushobora kwipartager bigafasha imitima y'abantu okay kuri mwe musanze muririmba gospel music hari abaririmba sekira n'abaririmba gospel music kuri nkawo uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana bihora bishika ugakunda gukurikirana indirimbo z'abaje baririmba izisi kubganje jewe ndumuririmbyi kandi umuririmbyi na music ni ibintu bigendana gutya so sishobora kureka kumviriza ukora sekila ngo kubera ko akora sekila banumva nyine ibikorwa byiwe donc musique ubuhinga buri muzika ariko arakora nibyo numviriza sino ntaho bitaniye kuri mwebwe umuziki umaze kuja muri studio ni kuvuga umaze gutera iyindi ntambwe nka wewe kugira wiyumvira ati jereka nje muri studio wibaze yuko umuziki ari kuzoga umuhimbaza Imana gusa canke uri kuwukora kugira nawe uze usohore n'iyindi mu nyuma ugire nk'igiteramo cyangwa event urihisha amahera sinzi nk'iyi 2023 iyo ndirimbo wayikoze nka ryari
nubuvuba ni umwaka tu. Okay, bisigura ko ari umwaka wa 2023. Mwi 2023 duhagaze aho nyene kuba ko baradukurikirana kugira batahure neza. Ornella afise objectif yi mwi 2023 cyaye mu myaka iza kuri Ornella. Ornella rero umuririmbyi burya kandi kuririmba ko iyo yagufashe ni impano iva ku Mana kandi ni n'umwuga. Ufashe nk'umwuga kubera ko umuziki nkora wa gospel target yanje ya mbere ni kugira ngo ifashe imitima y'abantu kandi kugira nkore iyo muziki kandi nziza ishobora kuba yo ryohera umuntu ku gutwi ava yuko yumva amajambo kwanza umuziki ubanza umuryohere ku matwi. Umuziki umuryohere ku matwi. Duhagare ngaho nyene kuba ko baradukurikirana umuryohere amatwi sivyo. Urashaka kuyikora mu gahogo gatoyi kugira bako baradukurikirana bavuga ati undyohere komsa niya bari kwarara kigana bavuga ati uyu muntu bimeze ko no twikore mu gahogo gatoyi ushoboye kuririmbira bako baradukurikirana. Imisozi yose washoboje kuzamuka n'amataba wanyujujemo inzuzi zose wanjabukije fisi icyo nkubwira thank you. Sinzi ukuntu bigenza sinzi n'ukubikora icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho. Sinzi ukuntu bigenza sinzi n'ukubikora icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho. No kunye igihoco ufise ijwi ryiza cyane. Wari ubiziho ufise ijwi ryizaho? Wari ubiziho? Wari ubiziho ufise ijwi ryiza? Asante cyane. Okay, ufise ijwi ryiza sana. Okay, Ornella kugira kuba ko baradukurikirana bumvirije byinshi wahereye ku ntango ni byinshi watubwiye. Ku bantu bakora dukurikirana hari abafise ingabirano nk'iyo yiwawe. Mugabo avuga ati jewe simbona uko nobikora. Abantu rero nibo ugira ufashe ubibira akabanga nkuko wowe warabikoze naho ugeze ubu bashobora gukora gute kugira bashike ahandi hantu. Icyo nobabwira abaririmbyi bagenzi banje icya mbere ni ukwiyemera mu byo urimo urakora. Icya kabiri ni ugukora gukora udacika intege. Donc kubera ko ibintu biza biduca intege ni byinshi ariko ugakora uraba imbere hawe uvuga ati je nifuza kugera aha nifuza gukora ibi kandi kugira ngo hagere urakora cyane. Ikindi naco ni ku baririmbyi baririmba gospel nuko basenga kabisa kubera ko iby'Imana igomba irabitumenyesha tukamenya uburyo dukora uburyo twandika kubera ko sinovyuka nibere ma stress yanje ngo diko nandika stress zanje kuko izo stress zawe nizi wawe nyene hama ucura bati kigiye turimo imitima y'abantu ikeneye iki. Burya birashika abantu muhimbaza Imana mukagira stress. Je nzi stress ho zigira abantu bataririmba. Birashika mwe mukagira stress? Ya stress ziratandukanye n'abantu batari ba gospel. Mugabo stress ni stress. Mu buzima busanzwe. Kubera ushobora kubona stress ari wowe wayizaniye iyo stress. Ugasanga ni wowe wayiteye iyo stress. Hariho n'indi stress kuza kuba bati sasa ibi bitu ni gute. Mugabo urumva muri ibyo byose uramenya ukuntu witwara ukamenya uburyo donc ushobora kudiringana nabyo. Okay, Ornella uratubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye benshi bagukurikiranye bakuba rumva ibintu bigiye bitandukanye ariko urafise n'abantu novuga ko abakunzi biwawe ni nk'ikihe wosaba canke ku bantu basanzwe muri ibyo ukora urumva ko wasoye indirimbo nk'abantu urafise nk'abantu baza baragusupportinga baza baragufasha
mu byo kuririmba bagufashe mu mugongo kubera hari abantu baba bafise nk'umuntu umwe cyangwa babiri baguma bamufasha ko manager niko twobyitwa nkaho urafise umuntu akunda kugufasha mu byo burimwo namba hari cyangwa namba atahari n'ikihe wosaba nk'abakunzi bawe je mu bafasha nta management ndimwe oya ariko ababona ibikorwa nkora bakumva yuko hari icyo bokora nibo barabafasha ariko ntibyimiriwe umuntu yo ari prêt cyangwa prête kumfasha kugira ngo dukore igikorwa arahawe ikaze rwose kandi n'abandi bankurikirana bashobora kunkurikirana kuri page yanje ya Facebook, Instagram na YouTube kuri account yanje mwandike Ornella chance muca mumbona hama mubandanye mugira ama like mwitega niyo ndirimbo shasha igiye kuza kugira ngo muyakire bahezagire kubera ari abantu ngaha babitwa ba diaspora barabona ati umwana kukuntu asura kuri na mwiza gose ubwo ati umwana ifo tumufashe cyane sibyo apara mu bwiza bwa mpwemu sibyo nko guhimbaza Imana byose kujyana mu mwe izo bw'imwe mu okay tuzakora dukurikirana abakunzi bawe cyane n'abandi batakuzi iki kiganiro ndetse bazokurikirana barabe bazovuga ati uyu mwana aracari muto vraiment arashobora gushika handi hantu hajya Ornella avukana n'abana bangahe n'umwana wa kangahe mvukana n'abana indwi du wa gatatu uru wa gatatu okay hama rero urashobora gusezera abakunzi bacu kuri Rinox TV ugire n'akandi kajambo cubabwira ndabashimiye icyambere kuba mwanyakiriye hano hantu mukama ikiganiro ni byiza cyane ibintu biranafasha kumbura rero n'abandi bariko baradukurikirana bashobora kubitura kuko ari bikorane biri imbere hari ibikorwa abantu bariko barategura ariko mwoza hano bakabakira mugashikiriza ibyumviro byanyu ndanabashimira uburyo mwadukurikiranye bandanye mugire like na share kugira ngo ibintu bandanye kuba neza cyane okay hama bakunzi ba Rinox TV murumva uyu mwana tubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye nibazo bariko baradukurikirana yuko muhakuye impanuro nyinshi zigiye zitandukanye nk'urunganwe rushobora kuba ari rutoyi nibaze yuko muzoza muragerageza mugire ingufu nk'izo Ornella yagize hama ni kwa kundi nyene ni Rinox TV mwandeye mugira like share n'amakomante tuba tuyakeneye kugira ibintu bibandaye bigenda neza twaba tuvuze ati ciao ciao ni yap ciao